yashitse nariko ndumviriza indirimbo ya Mudibu ati mbwira umutima ugira agahengwe. Ndabashimiye mwese mwaje kutwumviriza kuri iyi sujet ijanye n'aba FDLR basigaye baba ikibira ni wabo, hanyuma Uburundi bwo bwabaye nka plan B yabo. Urumva plan A yahora ari Kongo, bahora bibera za Nyanzare, za Kibirizi, bari abantu vraiment bahatungiye bafise ama plantation bamerewe neza cane. Ibintu FDLR ifise muri Kongo vraiment ntawo biharira, nta kinyegezwa kirimwo. Hama barakubiswe umututu, barakubitwa umucanwa wasawa. Hanyuma Tshisekedi aragerageza kubafasha igihe kitari gito, ariko abona yuko bon ariko arahomba kubafasha kurusha inyungu zirimo kubafasha. Ubu rero Tshisekedi atanguye kubikata, nabo batanguye kurondera ahandi hantu hashasha baza kuba. Rero umuntu aza kubituyagira aho baje kuba hashasha, ivyo barimwo, hari abantu bakunda kwandika bati ivyo bintu vya FDLR yuko ziri mu Burundi tuvyumva kuva kera, ati twaranababona igihe c'ama manifestation abapolisi baturasa bavuga ikinyarwanda nyene kivanze amazi gutyo. Ego nivyo bari bahari kandi kuva kera cane, ariko ntibari benshi nk'aba bagira baze. Rero kugira tubayagira ivyo bintu, uwo twatumiye ni umuntu wo muri SOS Media, Eloge Wirikaneza. SOS Media iramaze kuvyandikako igihe kitari gito. Mwibuke yuko naza ntambara zabaye Imarura n'ibiki bari mu bambere bavyanditse. Ndabonye umenga Eloge aragiye. Oya, arahari. Nuko atariko arakumva, ndamubwiye amanuke hama. D'accord. Okay. Mutubabarire ivyuma ntibisezerana. Donc niko ndababwira nti voilà, aussi yuko gouvernement y'igihugu cacu ikorana na FDLR, bakoranye muri Nord Kivu bagiye gukubita abasangwa butaka bo muri Kongo babahora uko bavutse. Bihera finalement leta y'u Burundi ko biswe abasirikare bacu bamaramara, umublogeuse Scovia agenda kubaririmbisha Burundi bwacu. Bref, ibi vyose turaza kubiyaga, tuyage n'ama implication régionale, kuko urumva ijya nkoni yagiye gukubita FDLR muri Kongo, ubwo yoba yimirije kuza kubahanira mu Burundi. Rero turi kumwe na Rumata. Karibu Rumata. Murakoze Reynolds, murakoze. Hama ndanasuje n'abandi bose bari hano, nabifurije weekend nziza. Ego vraiment nawe weekend nziza, kandi mwese vraiment muje kutwumviriza mwihepore, mufata akantu dusangira ijambo mu mutekano, mu munezero, mu cubahiro canyu mwese. Karibu cane gose Loje. Nimwugure micro, fyonda kuri micro, ntitubumva. Muri kunyumva? Ego ubu turakumva Loje. Sinzi ko karibu cane, sinzi ko ushaka ko ya audio ndayishira ko buno nyene canke ko norindira. Nifuza ko woyishirako imbere yuko ngira ico mvuze, hanyuma ndaramukije abantu bose bari muri space. Good. So imbere yo gutangura ikiganiro, Eloge yari yampaye audio yemeza atagusubira inyuma yuko aba FDLR bari mu Burundi. Iyo audio nta wundi yayigize atari Ndakugarika en personne. Ndakugarika yari ko avuga ku ba FDLR n'aba FLN bari mu Cibitoki. Ico gihe we ubwiwe yarabamereye nabi, avuga yuko presence yabo izohava ikwegera ikara mu gashambara leta y'u Burundi. Reka tuvyumvirize, hanyuma cempa ijambo umutumire wacu, hanyuma ndamupoza udukestion tubiri dutatu. Murabizi kuntu bigenda, mejeje kumupoza amakestion abiri atatu. Tomata vuge amakestion ngahe, hanyuma mwebwe muce muduga muyage n'umutumire. Turi kumwe, reka ndabashiriremo iyo audio yandungikiye.
Mumpe 2 secondes. Na terambere riba ahatari amahoro rirabaho muragize amahoro mabaye nawe mufise aho ni byiza cyane ko namwe muzi ko atari amahoro mufise ikidukoranije ngaha rero mu kibazo cy'amahoro n'umutekano ngaha muri komine y'Amabayi kubera iki abanyamabayi murazi ibihe byose twaciyemo ibyo twagiye turacamo byose mwarabibayemo muri karaciye ingani abanyamabayi duhinduke nk'aba mugani w'ikirundi ngute mugura mutiza umuhoro tubatize imihoro tubatize inyishu kugira amahoro n'umutekano aboneke imabayi iva hehe izova he iva muri mwebwe nta handi iva mbe mvuze abasirikare bambaye ingofero zisa gute mvuze abasirikare bambaye ingofero zisa gute mfata iyo ya nyuma mwabonye ko mvuze abasirikare bambaye ingofero zitukura zisigura iki mwarabibonye ni ukuvuga yuko imabayi muravye nabi iyi komine irashobora gufutangana yose igahinduka amaraso nyine kujya mu nazijya kugero nziza murinze mubona aho abasirikare bariko barakorera mukabona ingofero zose zakoranye muce mubona ko ari igihaze imabayi hari igihaze abakomande bari mabayi abakoroka mu ndege bari mabayi abanyamadrendo bari mabayi mwumva bimeze gute muriko muja heza muriko muja habi kandi aho habi nimwe mwahiteye icyazanye ngaho no munsi rero nta nyishu naje nikoreye nayo mfise nayo naje nikoreye inyishu naje kwikura muri mwebwe icyatumye no munsi nkoranya mwebwe abene gihugu narigeze gukoranya ibintu muri gitangura nkoranya abagize urwego nshingwa bikorwa rwa leta gushika ku mutumba gushika mu gacimbiri barajya muri gasari mugabo nta cyavuyemo binyereka yuko abo twakoranye nakoranye n'abatarimo uyu munsi rero nifuza gukorana na mwebwe icyo ndabahamagarira ni kihe ntagire umuntu n'umwe ajya umunwa ku byatsi kandi icyo ndabasaba ni kihe n'amazina muyashiraha abo bose ngo indongozi bari imbere zanyu bafise uruhara muri ibi bintu amazina muyashire ngaho nta muntu n'umwe wajya ikinyoma yose amazina muyashire ngaho kuko ibyo karamukarindukira mu mpuzu umunyabanga ntagayozo yavuze na buramatari baravuze ibikorwa by'iterambere ko mwarimye muci ni sawa mwararimye ni sawa mwarimye muci muri muntu iyo umutima uza kuri muntu hajya mwarimye no mwarimye navyo mwarimye n'abajya bagiye kurima bagiye biyahura ari ikibazo mabaye ntihari abari murasaza kuvomera n'abarara mabunye n'abarara mabunye bahari bari mu kiriza turabe abatakiri iwabo kiriza turabe abatarahari iwabo ubwo ruvyacuza gutsembera naho mubihisha murusha ejo murashobora gusanga iko n'amabayi yose kuva kutimariya mwese twaba mwese ari hejuru ku mitumba ari hakurya ugasigara cya gitoki wawe uca munsi y'inzu ukifuza ushaka dusubira ibyo ntari wabibayemo muri mwebwe ntari wabibayemo ukifuza kuza ushaka dusubira muri ibyo bintu banyamabanga audio mwariko murayumva mbega Ego sava. Mwariko murayumva? Ego wosubirangira gatoya ukifuza. Okay, nsubira ndayibandanye. Ibandanye yego. Okay. Iyo mu cyama cya 98 aho ku bitaro habaye. Aho ku bitaro base habaye. Mwahambye bangahe? Mwahambye miliyoni ngahe? Ubu muzohamba amajana 3. Aho muri cyabibuka ko mwabahamba. Muzohamba barushirize bajya. Nivyatanguye uko nyene siko byatanguye mubashira injya mugabo mu nyuma agashimwe babahaye baje kubicira abantu nivyo vyibi byatanguye ibyo bavuze byabaye itariki 9 none sivyo vyibi ibwirizwa shingiro ku Burundi duhamagarira yuko twese turwanira igihugu cyacu no kukigura tukakigura igihe ivyo bihe byari bimeze uko abantu bose baca bagwara ingwara ngo jewe ngo watunga amagara si meza ngo ntavyo nojamo ngo biragoye uno munsi muri kumugwanira abanyamabaye uno munsi muri kumugwanira iki ega ni mu nyishuri izo mvura karengane z'abasirikare baguye hajye umusirikare no gupfira igihugu ciwe
agipfiriye ku nyungu z'igihugu ciwe. Aba bariko bararijoro n'umurango kweri. Ivyo barondera bagenda barondera mu cyo gihugu baronderamwo ninde abajya bazikora mu cyo gihugu muri cyo gihugu bafite ibyo baronderayo. Ntaco twebwe bariko badufasha mu gihugu cyacu. Nibagende muri cyo gihugu bariko bafite ibyo baronderayo. Ivyo hanyere kwa byose bakora mu gihugu cyacu. Nibaze ko dukwitira karambaraye bazokwega n'ibindi. Ubandanije bazokwega n'ibindi. Ntibishobora kubika ikara mu mpuzu ibikunda. Okay. Hari uwari ko arakomanta ati iyo audio si yavuba tumwibutse yuko effectivement il s'agit de montrer ko aba FDLR bamaze imyaka n'imyaka mu Burundi ico ndakugarika vyibaza ko karibu mutumire Eloge tubwire Egome urakoze Renaud reka nsubire ndamutse bakurikiye space hanyuma kandi ndagushimira ku bibazo vy'inkuramutima ukunda kugaruka ko mu biganiro vyawe. Nashimye ko dutanguza i audio ahaye umushikanganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca batazi ndakugarika bamwe tumwita ndaguflata urumva yari hari ku itariki ya 22 exactement itariki ya 22 ukwezi k'umunani 2023 yari mu nama n'abanyagihugu n'abajejwe intwaro hajya imabayi tubibutse ko umushikanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca aturuka muri commune Bukinanyana muri yo ntara ya Cibitoke nyene ihanubibe n'amabayi. Aha rero yahagiye haheze indwi nka zibiri itariki ya 9 hari hishwe imabayi nyene uwatwara imbonerakure yitwa Isidore Niyongabo yarazwe ku izina rya Mayisha. Hanyuma bukeye bwaho umustanteri wa mabayi w'ico gihe Nikodeme Ndahabonyimana yaciye ahagarikwa hamwe n'imbonerakure zitatu ko batabazi imbonerakure n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Hanafashwe kandi abandi babiri mu bajejwe intwaro, ariko inyuma yaho hahavuye hafatwa abandi bakomeresa batari bake begereye umugambwe uri ku butegetsi benshi. Rero kuri tariki ya 22 nico nashatse gushikiriza nuko biboneka ko uwumvise amajambo y'umushikanganje wa mbere w'u Burundi cyane nshaka kubanza gukuraho impari ku kintu kivuga ngo mbega aba FLN n'aba FDLR boba bahari mu Burundi. Ibi biri kuraho impari kuko iyo tariki yarivuga ati tubitse mu byumvirize neza tubitse akara mu gashambara. Yongera aravuga ati niba bafite ivyo barondera n'ivyo kurya nibaje kubirondera mu gihugu cabo. Twazanye agace gato yavuze ibintu byinshi by'inkuramutima aravuga yuko bashobora no kugarira amabayi ntisuye kuronka ahigurira ibiribwa kuko ivyo biribwa bigenda kugira guha abo bantuza bija kwa alimenta abo baroberi mu kibira. Hanyuma mu nyuma harafashwe ingingo aha nuko atamwanya bayo majwi to yafise abanyagihugu nubu baracaja ku marondo. Hafatwa ingingo mbere yuko umuryango w'imabayi ugiye gusuma kwibutike baraba ati okay Eloge ufise umuryango w'abantu batanu, okay abantu batanu bagira ibiro bingahe vy'umuceri mu misi ngahe, ugiye gusuma bagaca baraba ati okay nimba uguze ibiro 10 bigahera muri iyi misi ushobora kuba uri kurashira aba bantu amankete agakomeza. Rero ibi vyerekana yuko iki ntasubirwamo yuko abo bantu bahari. Hanyuma abakurikiye neza yavuze ati sijya mbere nari naragirishije inama ariko nsanga nayigishije abatari bo abatware bo ngaha aye ku nzego zo hasi ati barampenze. Niko gutinyura abanyagihugu ati n'abazoba batinya muraza ndaza kubaha novuga nti mukanywa babo mumbarire abari impliqué muri ibi bintu. Muri make rero iki nico novuga nti kirakura impari kubavuga ngo ntaba FDLR ntaba FLN bari mu Burundi. Kandi wenye numva yavyivugiye kwa abasirikare b'u Burundi bapfuye bariko baragwana nabo. Nkaca rero mugabo mvuga nti aho bikomereye ahanini nuko imbere yuko mvuga kubakiriwe mu Burundi mu misi heze nuko ubona ko bigoye cyane kuko n'abategetsi b'u Burundi ntibabihuriza ko ico giheho urumva u Burundi bwari bugifise novuga nti imigenderanire ariko y'uburyarya n'u Rwanda nico gituma yabihagurukiye mugabo ivyo kumbure twaza kubigarukako. Ariko ndashaka kumvisha ko abo bantu bahari kandi bahari abategetsi b'ubundi bose ntibabivuga ko rumwe kuko urumva deja ko naho hariho abasirikare babashigikiye kandi babonana ico gihe baranagwanye hanyuma hagiye abasirikare b'abarundi bapfa. Urumva umushikanganje wa mbere
keretse uza uwo mubeshuza sinibaza ko ari umuntu aronka ari kese umukuru w'igihugu afise droit au renseignement kumurusha urumva abo bantu barahari kandi bivanye n'ibihe igihugu kirimo gishobora kubagwanya canke naho kikabasasira indava reka rero mvuge kubaherutse kuza twamenye bakiriwe mu Burundi ni General Hamada Habimana uwo afatwa kugera ubu nk'umukomanda en chef w'aba FLN Force de Libération Nationale hamwe rero na General Major Pacifique Ntawunguka nawe nyene c'est un chef militaire de FDLR hama hariho General de Brigade Antoine Hakizimana batazira Jeva nawe nyene nundi mu chef Robert avuga ko atwara aba FLN uko mwibuke ko naho nyene hagiye hacikamwo ibice hariho za foka n'izindi ivyo ntitubigaruka ko hama rero na Colonel Honoré Hategekimana warazwi cyane ku izina rya Theophile benshi niryo bamuzi ko nawe nyene akaba rero yiyita yuko atwara ico bita branche armée des révolutionnaires muri FLN kuko hagiye haba ingorane avuga ngo donc atwara aba révolutionnaires aba rero habaye amanama mu Cibitoke tutavuze byinshi hamwe na Kabarore mu Kayanza hagati yabo n'abamwe mu bategetsi b'abasivile bake ariko ahanini bari kumwe na bamwe mu bajejwe renseignement y'u Burundi hamwe no mu gisirikare cy'u Burundi mu minsi heze nibo bakiriwe bakaba mbere barishikiye ku birindiro by'aba ntubabo mu kibira cyane cyane kote za Cibitoke hagati y'amabaye na Cibitoke na Bukinanyana hamwe yo na kote ya Kabarore hari ya mu Kayanza muri make nivyo hama twokibutsa ko FDLR aba bantu bavuzwe ngaha baba FLN n'aba FDLR baravuzwe cyane mu mabi muri Sud Kivu no muri Nord Kivu mu maraporo y'abahinga ba ONU hamwe n'iyindi migwi y'abahinga mpuzamakungu bigenga bakorera ku bibazo byo mu buseruko bwa Kongo hamwe n'akarere k'ibiyaga binini vya Afrika n'abantu bazwi n'amazina azwi sigwihishwa ariko rero saba bonyene bahari sinja kudondagura kuko n'abategetsi b'u Rwanda barabivuze inshuro nyinshi ko bandikiranye mu buryo diplomatique n'abatashitse bashatse kubisha hejuru batashatse kubishira hejuru bavuze ko mu buryo diplomatique babimenyesheje u Burundi ko bubitse aba FDLR harimwo bamwe mu bakomereza bakomeye cyane mbere n'abagenero b'u Burundi bagenda gukubitira ibifukamiro aho ba mu mahoteli bakaba baronkejwe na garde z'igihugu cacu c'u Burundi iryo sibanga ni ibintu bizwi sinabonye ne bahari n'abandi yindi migwi bahari ubu rero twavuga ko mu bisanzwe FDLR ugiye kubiraba ariko ni ibintu bikomeye muri iki gihe kuko mu minsi heze harabaye reka twibukanye ko FDLR ifatwa nka groupe négatif mu bantu bose ku isi bayifata nka groupe négatif hanyuma mu minsi heze murazi ko habaye ibiganiro hagati ya byatanguye guhishwa buke buke ariko mu nyuma kongi vyisokoramwo naho nyene wumvirije umuvugizi wa leta y'u Rwanda n'ahatabidomye ko icega cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda n'ahatabidomye ko ale mukuru arinda yavuze ati mbega ninde yahanutse kankarange akaza kubuza ati kwa mareta tuzi ngene akora mu gihe abantu au plus niveau bo mu renseignement hamwe no mu gisoda bo muri Angola u Rwanda na Congo bari bagiye bashikiriza ministre de la diplomatie congolaise bashikiriza president Tshisekedi ibintu ngene plan iri clair yo kuvugana ko imeze mugabo tukabona bari isoko ati ninde yaturutse kankarange ko tuzi ivyo bintu nta musaza yavuze ati hakozwe ibidakogwa harabavuga yuko kumbure Uburundi bwawe bifisemo uruhara kuko buracuditse na Congo ivyo ashobora kuba ari ama speculation mugabo ni binashoboka mugabo ikiboneka nuko FDLR baratahuye ko cyane cyane hariya muri Nord Kivu bari mu myaka iheze nivyo baratewe baricwa naho nyene iyo Congo urumva yashatse burya ubitse umuntu buza hari mu myaka iheze donc baratewe barasugerezwa ariko ubu kubera ivyo biganiro babona yuko ivyo byose bafite ingorane nyinshi niko kuza rero urumva bagatumbera muri Sud Kivu naho nyene murazi hari imigwi nyinshi hari y'abanyamurenge
hari n'indi y'abarundi usanga bagize gutya ntibahuze mugabo urumva ahantu bashobora kuba bamerewe neza bashobora kurokirita bakagira imyimenyerezo bakagira ibitero hama bakanaronka n'ivyo barya bakanacukura yewe kuko urazi n'abantu bamenyereye amashamba navuga nti mu FDLR naho mushira muri Amazoni yo menya ingena haba bakanacukura ni mu Burundi hama Uburundi babifisemo inyungu kubera ubu n'umwansi w'u Rwanda kandi birazwi umukuru w'igihugu cacu twubaha cyane ari Kinshasa yaribwiriye ugwaruka rw'abanyarwanda ati muriganzura umukuru w'igihugu canyu novuga nti yabivuze mu Faransa ko ari déstabilisateur muri de la sous-région rero urumva Uburundi kubabika nyene novuga nti bwama buvuga ko u Rwanda rubise abantu bateye bashatse guhirika ubutegetsi mu 2015 ni nkuko Burundi buvuga buti ni kimwe ku kindi naho rero hari abantu bashobora kubihakana ikiriho ikizwi ikiboneka turafise aba FLN hamwe n'intera hamwe ku butaka bw'u Burundi mugabo urumva ko nyakubahwa mushikanganje wa mbere w'Uburundi Gervais Ndirakobuca igihe Uburundi bwari bucuditse n'u Rwanda novuga ku ruhendo nawe nyene arazi yuko abo bantu ari kubika amakara mu gashambara ariko kuri iyi mirwi nahitotera u Rwanda ndabisubiriyemo kuri iyi mirwi nahitotera u Rwanda mu Burundi hayishoboza ibintu vyinshi mu gihe isugejwe muri Kongo kuko ishobora kuyimba turafise ivyimbwa hariya mu kibira ishobora guca izo mbaho ishobora kuimburwa butare kandi ishobora no kugiriraho imyimenyerezo kuko ikibira ni kinini inashobora no kugiriraho amarecruitment y'abantu bashasha novuga nti ibifise ahantu iri mu mutuzo kuko Burundi nta ntambara irikira haba ivyo birazwe ni kuvuga nta ibituje kiretse ingorane nuko nyene agatori kamenyereye gukomba umva ko no ngahaye imabayi basohoka bakica abantu bagasubira bakiba abantu twama twabivuze n'ahandi hoho hariya baba bo bari mu mutuzo kandi bariko bakora ibikorwa bibinjiza amafaranga naho binjiza n'abandi baba bariko barakorana imabayi twibutse rero yuko uyu Maisha bishe nukuvuga ko bamuhoye ngo ashobora kuba arerekera u Rwanda kuko ico gihe u Rwanda rwari rucuditse n'u Burundi ndabisubiramwo ku ruheyiheyi ubu Maisha bamusubisona ngo kwafise accès aux informations ngo u Rwanda ngo wagwamuhereye ngo araheza bamufata nk'icitso hanyuma rero niko kumwica atashe muhiriwe ku mugoroba hanyuma urumva ubutegetsi bw'u Burundi mu matohoza bwagize bwasanze ico gihe kese nibwabihindura ko niko demo ndahabonye Imana musanteri wa mabayi n'abandi ba commerçant hamwe n'abandi ba administratif locaux n'izindi mbonera kure babigizemwe uruhara abaribo bamutanga kugira ngo yicwe nico gituma bafashwe twibutse ko haheze igihe hafatwa abantu benshi hariya muri mabayi cyane cyane harafashwa abantu benshi barumikwa muri prison centrale de Bujumbura naho kumbure abategetsi batashatse kubikomunika muri sinobarambira mugabo kubavuga bati ni binyoma n'amarementanya oya nukuri kuzuye turabisa aba FDLR ku butaka bw'u Burundi n'abategetsi b'u Burundi barabizi ariko ndabisubiramwo FDLR n'abo ba FLN ce sont des groupes négatifs birazwi nta uzobihakana mugabo urumva umuntu wese bavuga bati novuga gute ni arazi umuntu akuze azi ubwenge buryo wenze utwara igihugu wanagwanye dufise abategetsi bagwanye imyaka itari mike no kuvuga ivyo byose barazi ingaruka zo gutunga abo bantu haba kwisura y'igihugu haba mu migenderanire y'ibihugu haba ku mutekano w'abanyagihugu babo haba ku zindi ngorane zo muri kazoza si ikintu bayobewe barabizi umvise ko nyakubahwa umushanganje wa mbere Gervais Ndirakobuca avuga ati ni ikara mu gashambara ariko hariho rero ikindi gica gituma babatunga burya ni ukuvuga ko barazi ko ari babi mugabo igituma babatunga naco kirahari kandi ico gituma babatunga impamvu nini birafatanye nuko bazibiye imbibe z'u Rwanda dukunze kubivuga abantu benshi babivuga Kongo
yamaze kuva habaye M23 igarutse mu 2020 mu mpera z'2021 hamaze kwicwa n'imiburiburi abasirikare bo muri Kongo babiri bari bagiye ku butaka bw'u Rwanda. Kongo ntiyigeze yiyumvira kugara imipaka n'u Rwanda. Ansete moma baragabanije amasaha yo kwinjira bakageza ngo saa 9 sangape muga ntibigeze bugara imipaka n'u Rwanda. Kandi urwanko murarubona ruhari bama batukanye bama urabibona ariko ntibigeze bigara imipaka n'u Rwanda. Rero allez-y comprendre u Burundi bwarugaye imipaka si rimwe si kabiri kandi buravyishimira buranaranforsa security hari byumvikana ko hari impamvu nini zo gutunga uwo mwansi w'u Rwanda yitwa FDLR yitwa FRN ariko nkuko nabivuze abategetsi y'uwacu sabana urinzira mu igihugu importe peu les circonstances zatumye ukiramutswa barazi ko babitse imirwi y'inkorabara kandi ikindi naco barazi consequences zishobora kuba haba ku butegetsi haba kuri relation zabo haba ku butunzi bw'igihugu haba no ku banyagihugu icyatumye umushikiranganje wa mbere haguruka buryo umushikiranganje wa mbere n'umuntu akomeye ahaguruka akagenda mu nama n'abanyagihugu kandi akavugana agashavu aha twavuze ibintu bito twazanye agace gato k'iminota 5 ngira ngo n'amasegonde 3 ubundi yaravuze kabisa kandi umva ko icyo gihe yavugana umubabaro ibyo yavuga byari ibintu byumvikana ashavuye ababaye urumva ko habaye n'ingingo haragira abafatwa no bandagejeje ngaha ngira ngo Yego vraiment merci gose kuri ico no kwita expose en tout cas urabitweretse n'amazina yabo numvise ko hari mu FDLR yitwa Jeva atwara L imwe nundi yitwa gute bari barashwanye barakunda rimwe na rimwe no gupigana muri Kongo hari ngihe bapigana iwacu hakaba amadega ariko ico sico catuzanye je nari mfise ikibazo kandi cerekeye abarundi ya je ndaheruka umenga kera abadede bavuga bati burya 2015 yari y'abanyarwanda après tout niyo mbare niho yahungiye amatwara bakubise twe abadede vraiment turakomeye ejo bundi M23 itanguye baraja muri Kongo ewana bari très volontaire vraiment bavuga bati d'ailleurs M23 n'u Rwanda sivyo niko bavuga niko babibona ati turagiye kubahasha kuko après tout twarabakubise twebwe nyene muri 2015 bagenda nyene bitapa ku gifuwa bashitse bon twarabibonye ivyabaye barundi barakubiswe nta kundi gisoda kirakubitwa Neva biharira ati abasaba basirikare banje aba n'abarede tabara umu blogueuse w'umunyarwanda Scovia arabaririmbisha Burundi bwacu tout ça pour prouver ko n'accent yabo ari y'abarundi baratanga ama matricule biraba prouver yuko bakubiswe muri no misi ni giki none bitwaza barakubiswe ko boca bazana FDLR cette fois-ci bayikure Nyanza Kibirizi nahajya handi twabonye M23 yafashe kugira ubuho baze bakubitana directement n'u Rwanda nizihe nguvu bumva bafise kuko je ndumva hariho ahantu nigeze kubona umuntu muri tweet wo mudede ariko ara tweet ati Chisekedi ntiyaguze yararanguye ariko avuga inkoho Chisekedi yaguze kandi biravugwa muri no misi ko yazibahaye hari ico mwamo biziko Reno reka donc amakuru yo urumva novuga nti ni menshi kubivyerekeye ariko uyu munsi nkuko nabivuze dufise abategetsi bagwanye barazi cyari cy'intambara barazi kandi barazi aho bageza barazi ingene ibintu bimeze gusa jewe ndibaza ko ntiharagera aho ibihugu byacu biterana no vuga u Rwanda n'u Burundi aho ntiharagera kuko tubiravye kuva mu 2015 nkuko bivuze habaye ibintu byinshi ariko uravye kugera mu 2017 imyiyerekano yaba yo kwiyamiza President Kagame bamutuka i Burundi mu majambo mabi umuntu atosubiramwo
kandi novuga gute nta wabibuza naho bavuga ati vyatumwe ko na societe civile n'abandi bakamutuka bakaja imbere ya ambassade habaye ibintu vyinshi bibi cyane u Rwanda ntigwigeze rwugara ambassade yago mu Burundi n'u Burundi ntibwigeze bwugara ambassade mu Rwanda burya twama turi ababanyi twabavukanye biragoye cyane ko tuba turagera aho dutana mu mitwe ariko kandi abategetsi b'iwacu barabizi ibya gisirikare navyo njamwo cyane kuko n'igisirikare cyacu naho gisuzuguzwa je vais le répéter kigasuzuguzwa mu kwimwa ibikoresho n'ibindi no kutagira ama strategie si cyana kuko burya n'igisirikare cy'u Burundi n'uyu munsi ico imbere yuko mbandanya novuga u Burundi bushatse abo bantu kubimura vyokoroha navuze ko FDLR bazishamba naho bashira muri Amazon ariko n'u Burundi bufise abantu ubu w'igisirikare bazishamba bari bayemwo aba ex-FAB n'ahari kumbure bo bari bake basigaye n'abantu bagwaniye mu mashamba y'u Burundi n'aya Kongo barayaroyemwo naho tutavyemera aba ex-PMP bo mu mirwi yagwanye gisirikare ca kera nabo nyene bagwaniye mu mashamba ya Kongo mbere na Tanzania baragwana no mu Burundi no kuvuga burya barahazi cyane gose bakeneye kubakuraho koba nk'akaravyo mugabo ico warumbajije ga Reno duti mbega wabishimiye iki nta kintu novuga bo kwishimira kuko igikomeye ahubwo sinibaza ko ari no kwibaza ngo inyungu nini no gushaka kugwana Uburundi ko bwogwanya u Rwanda canke bwerekane ko bufise aba FDLR bwa buramfashije igisoda cabwo ya ahubwo ni l'essence même y'ikibazo y'ingorane y'ukwerekana ati twebwe turanka u Rwanda kandi tuhavyerekanye hama muri uko kurwanka turabika umwansi warwo kuko ntituzi ejo asubwejwe hariya hakurya yuko atoherengetera ntidushaka ko aherengetera dushaka kubika umwansi w'u Rwanda hanyuma twabibonye je namvuga imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda hamahazamwo kuva president yishimiye je ku butegetsi hona habayemwo uguhendana bagahana baroberi u Rwanda rugaha baroberi baretabara Uburundi bugaha baroberi abanyarwanda bakagerageza za nama zabera hariya zabweyeye bakarika igisirikare cy'u Rwanda kikinjira gatoya bakabigiha amakuru mugabo hama hari hakantu bibikiye kamwe ngira bita kera kajede navuga ati oyo aha sinkorako ndibikiye kwa soma Bibiliya Imana yigeze kubwira umuhanuzi Ezekiel ati naribikiye abantu ibihumbi ndwi batigeze basoma abayari canke ngo bamufukamire hajya rero no kuvuga nabo bama bibikiye bati abaturababise kugira ngo uriya mwansi kuko n'umwansi vraiment bavuze sinda ndabisubiramo bavuga ati n'umwansi ujya mwansi ntegezwa kubika nanje uwundi muntu w'umwansi kuko biroroshe cyane no kuvuga yuko biragoye ko Burundi igihugu gija gutera ikindi nibona na Kongo iri kiritwara muri EAC ivuga yuko u Rwanda rwayivogereye mugabo yuko umuroberi yoza kitizikibira ukavuga uti ega yacitije iyisi sije nayiremye yarayitije yarinjiye na jewe yinjiye ntabishaka hanyuma gatera urumva wafunza amaso je niko ndayibona cyane gusumba kuvuga ko Uburundi bwovuga ngo turafise canke turiko turarondera ingufu ku ba FDLR zo kuja gutera u Rwanda mugabo ikintu cotera u Rwanda nico babaza Uburundi ivyo biraboneka reka mvuga abategetsi b'u Burundi kuko perezida wabo bamaze kumwita ko ari umudestabilisateur ko ari umwansi w'akarere ko agifukamye mu nda kandi ko ari umwansi wa Kongo ari abagenzi bacu rero aho niho je mbona ikibazo kinini cyane ariko rero kimaze kuba ikibazo c'akarere kuko uko bimeze aba FDLR nimba bo basugejwe muri Kongo naho batarasugezwa cyane bikaba ariyo bigana no kuvuga ko mu Burundi nkuko nabivuze biroroshe nkuko Uburundi bwigeze kuba novuga umuhora w'imihari y'abanyarwanda iri muri Sud Kivu umuhora wabaje igihe u Rwanda rutumvikana n'Ubuganda baje bava mu Uganda bakageza Tanzania bagaca hehe hama bagashika muri Sud Kivu baje kurwanya imihari y'abanyarwanda biroshe ko rero n'ubu Uburundi busubira kuba novuga nti icari
ca FDLR na FRN kandi ko n'amahokri yandi aza kubera badashobora kubikorera muri Kongo bumva batari suri na Kongo ubu uye kuko mwibuke ko hari amakuru avuga yuko imwe mu mirwi ya Kongo ifise n'ubwoba ko imwe mu mirwi y'abanyarwanda ifise n'ubwoba ko ngo Aloyizi Nzabampema yoba ngo leta y'u Rwanda yaramaze kumugirira infiltration ku buryo nawe ngo ayiha amakuru canke hagaragaza gukonvenka iyo migwi akababwira naho ibirindiro vyabo biri rero byumvikana ko ubuye ndihenze canke ijwi rya Eroge riragiye okay Eroge wagarutse uratwumva neza yagarutse je ndamubona oya ariko ntariko aravuga natwagize ikibazo ca network okay kuko ikindi kibazo nimse ndamubaza nuko numvise ngo hariho n'aba interahamwe zaje ziva muri Malawi n'ibiki n'ahandi hantu henshi kuko kuva bagikubitirwa muri Kongo surtout ahantu hitwa ngo Nyanzare yari nka kapitale yabo ngo benshi cane baraje bava mu mihingo y'isi ubu ngo bariko barientrenera mu kibira donc bon Eroge nimba twumva vraiment iyo yari yo question yanje ya kabiri gusa sinza kugutevya n'ama question menshi kugira uco ushobora kuyaga n'abaje kutwumviriza Eroge duga en attendant kugira sinda barambire Rumata plutôt Maïcha tu peux j'espère que muvuga igifaransa hemwe turafise umushitsi yitwa Maïcha yoshobora kudushikiriza iciyumviro ciwe Maïcha la parole est à toi en attendant que Eroge revienne ndabashimira cyane abavandimwe ibintu nshaka kuvuga cyane Maïcha turaryohewe cyane kukubona ndumva ko wamaze kwiga ikirundi kitari gike hari jambo warufise udushikiriza nabyumvise byose gake nta kibazo byose ari kuvuga ni ukuri c'est une réalité donc nta kibazo byose problème ikibazo ni kuvuga ariko byose aravuga niko byumva byose nabyumvise Oui, Maïcha, dis-moi, les FDLR chez vous au Congo, parce que nous voyons que le M23 est en train de résoudre leurs problématiques dans le Nord Kivu. Avez-vous des infos sur ce qu'ils seraient en train de planifier? Parce qu'hier, nous avons vu que les FRDC ont attaqué les FDLR. Bon, en fait, moi, je crois qu'il y aura toujours des complications, d'ailleurs, par rapport à ce que Sengi vient de dire. On a senti une forte pression au gouvernement congolais par les États-Unis depuis que la NDI, la directrice des renseignements américains, Madame Enes, était en novembre à Kinshasa. Il y a une forte pression du gouvernement congolais sur sa collaboration avec les FDLR. Mais ça apparaît aussi quelque chose d'inattendu parce qu'à Luanda, le gouvernement congolais venait de se dissocier du plan de neutralisation des FDLR. Mais la question la plus importante est-ce que si le gouvernement congolais engage seul les opérations contre les FDLR, c'est aboutissant dans un contexte où aujourd'hui les FDLR n'ont pas seulement un seul partenaire, Kinshasa. Les FDLR aujourd'hui aussi ont un partenaire qui est le Burundi. Et du coup, quand on voit comment les opérations étaient lancées, ça prouve à suffisance que c'est une mascarade, c'est une sorte de tromperie. C'est vraiment très médiocre, très, je peux dire, hein, excusez pour le thème, mais c'est très imbécile, quoi. Parce que si absolument les FARDC lançaient les opérations contre les FDLR, et est-ce que vraiment il pourrait y avoir une erreur stratégique des targets sur les positions des FDLR ou absolument pour attraper Omega?
où ils ont lancé ces opérations dans l'objectif de faire fuir Omega et commencer à dire qu'ils sont à sa recherche parce quand on voit toutes ces informations, il se pourrait qu'on est en train de chercher la tête d'Omega. Et puis, quand on voit aussi le contexte dans lequel ces opérations étaient lancées pour rechercher Omega, c'est dans le contexte où le gouvernement congolais venait encore d'inviter à Kinshasa d'autres anciens génocidaires qui étaient au Niger. Est-ce que c'était une façon de dire que si on prend Omega, au moins on aura des nouveaux qui vont le remplacer? Parce qu'on voit dans la liste des personnes qui étaient invitées, certains sont des anciens militaires qui étaient avec Abiyarimana. On peut dire que les opérations qui étaient lancées, ce n'était pas absolument pour vouloir attaquer les FDLR ou attraper le général des FDLR Omega, mais on pourrait croire que c'était pour chercher à le faire fuir de notre endroit Ah, en où fait, il ils ont sera joué une plus. comédie, ils ont tiré en l'air pour faire que Omega reste vivant. C'est comme un criminel qui organise son propre crime et lui-même est détenteur des preuves. Donc c'est ça ce qu'on a assisté là-bas, qu'un criminel cherche toujours à dissimuler ses preuves. Ok, Et désolé de te poser beaucoup de questions, c'est en attendant que Eloge revienne. non, c'est pas Et, du coup, je voulais te poser une question, Maïcha. Est-ce que quand le président du Burundi, Ndayishimiye, est parti à Kinshasa pour dire qu'il va aider les jeunes Rwandais à renverser le pouvoir du président rwandais Kagame, est-ce qu'il comptait le faire par lui-même à travers les FDLR au Congo ou c'est ça là qu'il est en train de les amener au Burundi? C'était quoi le plan? En fait, il y a vraiment une grande pression en fait sur Kinshasa, hein. Donc, le fait que Kinshasa a été trop et vraiment dans une pression, on est en train de croire que le Burundi est devenu un pays qui fait la sous-traitance dans la réorganisation et la mobilisation des FDLR au profit de Kinshasa, mais aussi au profit du Burundi. Mais le contexte est aussi très compliqué parce que quand on a vu la réunion qu'Indayishimiye avait tenu à Kinshasa avec des jeunes, on a vu un responsable de Nyatura, qui est Gilles Moulumba, de Souverain à Biarimana Mitsemunda. Et du coup, quand Ndayishimiye était rentré à Bujumbura, il a accueilli un groupe d'extrémistes Hutus très affiliés au Nyatura. Et ce qui veut dire que au-delà qu'il y ait des compromis entre Kinshasa et Ndayishimiye, mais aussi il y a des compromis liés à des histoires, des affinités tribalo-ethniques de la communauté des extrémistes Hutus congolais avec le régime du Burundi. Et ce qui est aussi en train d'être comme un moyen de renforcement des Nyatura. Parce qu'aujourd'hui, on voit que même des jeunes Nyatura, il y a beaucoup de jeunes aussi des Nyatura qui sont formés au Burundi et qui reviennent dans le Nord Kivu et à Calais pour renforcer les FDLR. Donc, euh, on s'est demandé pourquoi est-ce que le Burundi a créé des tensions avec les Rwandais, sur base de quel motif. On voit que c'était une façon de vouloir croire se sécuriser. Maïcha, pour ne pas t'interrompre, je veux répéter ce que tu viens de dire à ceux qui n'ont pas entendu. Donc, tu dis qu'il y Ouais, a des jeunes d'Okarehe, c'est-à-dire des jeunes Congolais d'Okarehe, qui sont des Nyatura. Je vais préciser à ceux qui nous écoutent que les Nyatura sont une copie conforme des FDLR, mais du Congo. C'est des rwandophones du Congo qui ont adopté la philosophie du FDLR. Donc, et la plupart d'entre eux viennent du Sud Kivu, à la frontière du Sud Kivu et du Nord Kivu, dans un endroit appelé Kalehe. Et Maïcha vient de nous dire que ces jeunes Nyatura ont été formés au Burundi. C'est ça, Maïcha? il n'était pas originellement, historiquement formé au Burundi, mais Oui. actuellement, il bénéficie maintenant aussi des formations avec les militaires burundais dans Ok. les coopérations interethniques liées aux histoires des Hutus. Mais il faut aussi se rappeler que dans le passé, avec les groupes armés de Osabagina, que la milice Nyatura avait été soudoyée par Osabagina avec Dominique pour lui aider à déstabiliser les Rwandais. Ce qui veut dire que les Nyatura, ils devraient Donc, passer toujours dans... Rusesabagina travaille avec Dominique de CMC Nyatura.
CMC. Voilà, dans le passé. Ok. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un renforcement de cette milice Nyatura avec le régime du Burundi et les FDLR. Est-ce qu'on se demande, est-ce qu'Indayishimiye veut s'implanter politiquement, militairement et idéologiquement dans le Nord Kivu avec la milice Nyatura, ou qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que c'est toujours dans l'objectif de vouloir déstabiliser aussi le Rwanda avec cette milice au Nord Kivu avec les FDLR? Oui, ça peut être vrai parce qu'actuellement, les Nyatura et les FDLR ne sont pas différents. Bien qu'ils ont les noms qui sont différents, mais idéologiquement et militairement, c'est le même groupe. Il n'y a aucune position C'est des Coca-Cola FDLR. et Pepsi Cola. Voilà, il n'y a aucune position des FDLR où il n'y a pas les Nyatura, comme il n'y a aucune position des Nyatura où il n'y a pas les FDLR. Aujourd'hui, tous les responsables des Nyatura, ils font des va-et-vient au Burundi, hein, notamment Gilles Mulumba et tant d'autres. Et ce qui veut dire qu'absolument, il y a un renforcement. Et donc aussi, il faut savoir que les Nyatura, c'est un grand composant, hein, des groupes armés Wazalendo dans les Nord Kivu. Ils ont vraiment un effectif très important et qui peut, d'une part, aussi aider les deux régimes à faire ce qu'ils veulent faire, malgré que c'est chimérique contre le Rwanda. Ok, merci Maïcha. Aussi, je crois avoir un jour entendu que ce Jules Murumba aurait une maison au Burundi et que récemment, Jules Murumba aurait reçu aussi un passeport diplomatique burundais. Mais bon, on est encore en train d'essayer de vérifier cette histoire, la dernière histoire du passeport diplomatique. Pas qu'il a un passeport burundais, mais diplomatique. Mais sinon qu'il aurait un passeport burundais, apparemment, ça c'est normal. Eloge est revenu. Karibu Eloge. Urakoze cyane. Yeah. Sinzi ko ibyo nariko ndashikiriza mwavyumvise canke twokomerezako. Au fait, Rumata, wanyibutsa aho vyikatiriye? Pas vraiment. Ariko yakora avuga ku vyerekeye bijya by'aba byo yuko vya kera byo vuga ngo ntabwo abanyarwanda ngo donc hari akantu abarundi bisigariza par rapport y'ivyo Rwanda ibintu nk'ivyo. Ego Eloge, wari kuvuga uti igihe CNDD yagerageza gutanga aba FLN n'aba FDLR mu ishamba ntiyabatanze bose, yama ifise akantu yisigariza. Donc iyo ikoranye na FDLR kugira yata ku Rwanda irisigariza rimwe na rimwe ikabatanga quand le Rwanda tape du poing sur la table, hanyuma ahandi naho yikoranye n'u Rwanda naho nyene irabatanga ariko ntibatanga bose kugira ejo hirya y'ejo ibakeneye kugira isugereza u Rwanda izoca isubirwa vyone. Nibaza ko ico riko ratubwira. Ego nico nariko ndavuga, ariko Maisha yavuze ikintu gikomeye burya tutokwirengagiza. Oya, reka ndakwibutse Roje wakuvuga ibintu vyerekeza abampema ndavyibutse. Ego navuze kuri Nzabampema mumva nariko nderekana ukuntu urumva iyi migwi isugerejwe cyane, umva na Maisha ari kivuga ati ntatahura ingene ubutegetsi bw'u Burundi buriko buraja hariya gufatanya n'iyi migwi y'abanyatura n'abandi. Nariko ndavuga nti iyi migwi ubuye mu Burundi ntihifise icari, kuko muri Sud Kivu aho yari kiragerageza kuja ko muri Nord Kivu biraboneka ko urumva M23 yarahafashe mu miseze ariko ija no muri Ituri nuko haciye habise serofe n'abavuga ngo ntikirayubahiriza. Hanyuma muri Sud Kivu niho hari hasigaye. Sud Kivu rero mugabo naho nyene burya hari novuga nti n'umucanganyiko. Ona hari imigwi y'abanyamurenge naho nyene tumvikana, bamwe murazi ko hari n'abari Burundi n'imiryango yabo nabo nyene baronka protection y'u Burundi kubera donc inyungu Burundi bufiseyo. Hanyuma hari ubona hariyo Red Tabara, hariyo Nzabampema, hari indi migwi myinshi y'ubuhojojo ya Wazalendo. Rero akavuze umumesha makuru senior Atanaze Kayenga ati Wazarundi birababaje. Rero ubuye mu bisanzwe bavuga bati mbega ejo bizogenda gute ko Tshisekedi hamwe yo kwemera ivyo CRGL kiramusaba na Afrika. Hanyuma twumvise abakongomani benshi bariko baridoga ngo Tshisekedi ngo yagiye ngo muri UN ngo ntiyaje muri UN ngo ahubwo yaje guhabwa ngo amategeko ngo na Amerika. Ejo barabaye cyane
abantu biwe babaye gose ngo kubera hagwanye bamwe bavuga ko hagwanye Wazalendo iruhande y'ikambi y'impunzi igisoda cyayisavye gukuraho position hanyuma abandi bakavuga ko bagwanye na FDLR mugabe icyabaye cyose habaye kugwana mugani uraho ariko avuga ku nkuru ya Yona ati Yona yamize urufi canke urufi rwamize Yona ati cyo nzi habaye kumirana ejo habaye kugwana ariko icyabaye cyo cyumvikana uko FRDC yaragwanye n'abantu reka tushake tubita Wazalendo bagwanye bavuga ko banse kuva iruhande y'ikambi y'impunzi bashize ikirindiro mugabo byose vyerekana ya anarchie ntushobora guha ikigwanisha umuntu atari mu nzego z'umutekano ibiba ces milices congolaises entretenues par les autorités congolaises ou le gouvernement congolais elles finiront par se retourner contre les mêmes autorités, contre le même gouvernement. Parce qu'un civil armé, moi je l'appelle it's a disaster. Nakaga. Donc, nivyo maisha ariko aravuga. Nubugesera. Mugabo muri aka karere rero tubisubiremwo naho twashatse kubivuga. Muri Kongo bujyana n'abantu benshi batazi ko ari abahutu b'abakongomani nanjye nabimenye mu 2012 ngiye gukorera muri hariya muri Nord Kivu negereza na Ituri hariho abahutu b'abakongomani hanyuma turazi ko amoko iwacu ntayahari mugabo anahari mu mitima y'abantu kandi barayakoresha kugira ngo abantu bace ku nyungu zabo uburavye muri Kongo habaye rhetorique bavuga ngo kandi baca bavyumvisha bamwe mu bahutu bo mu karere umva ko FDLR ari abahutu bavuga ngo barenganijwe ibiki ariko uravye muri Kongo hari iyo rhetorique ivuga ngo Sud Kivu, Nord Kivu, Manyema, province orientale ngo igire igarurwe ngo n'abatutsi mama wanje sinza abatutsi yo bari donc ico naco kirahari bigaca yuwo mucanganyiko rero bica bicangana n'ivyo vy'iwacu kumbure yo biyindi suje yo kuvuga mugabo ngarutse kuri ico yari karavuga Maisha nta nyungu nimwe wari twari dufise yo gutora abantu ariko ngiye nensiste aba FDLR muri iki gihe n'aba FLN kuko Kongo nayo nyene irazi inyungu ikura mu kugira mu kwikura n'imiburiburi abo bantu bitware groupe negative icari basigaranye ni Burundi kandi abarundi ndabisubiramwe nabo nyene barazi yuko babisikara mu gashambara nkuko amajambo ya nyakuba mushikanganje wa mbere Gervais Yakobo cavyivugira mugabo bagira bati turabitse umwansi w'umwansi wacu ntitwobona u Rwanda ruronse uruhungabanya kuko bavuga bati natwebwe ngo ruraduhungabanya ngo rutubikiye abansi nivyo muri make Reynold reka je nkubaje Loge uravuze ngo umwasi kuri wowe uvuga ati babitsa aba FDL kubera abansi bavuga ati namba u Rwanda dufitanye ibibazo twica twikora kuri FDL none ko dufite amakuru atubwire yuko FDL yakoranye na CNDD-FDD kuva kera imbere yuko ishika no ku butegetsi ivyo bintu uvuga yuko ari kubera abansi avuga ngo u Rwanda bihuriye he cyangwa ni bimwe twumva bavuga ati hari ideologie genocidaire iri mu karere wowe bivuga kwiki bo je ahanini ubu ndabifata yuko ari umwansi w'umwansi uvuga uti ndabise umwansi w'umwansi ko FDLR yoba yakoranye na CNDD-FDD nta gitangaza cyo bakirimo ni nkuvuga ngo maraya yasambanye canke padiri yasomye misa kubera ico gihe buryo umushikanganje wa mbere hari ikintu yabwiye abantu nuko yakivuze ico bita mu Kinyarwanda mu marenga canke yavugiye mu migani yavuze ati mwabanyamabaye igihe nonanti witi ibintu vyagenda uku yari kavuga abasoda b'u Burundi abandi bantu bariko baja mu kiroberi ico gihe imigwi y'abahutu iri kirikoranya cyane kugira ngo igwanye igisirikare ca kera caciziziwe n'abatutsi iryo sibanga ko rero aba FDLR babanye n'aba CNDD-FDD mu mashamba ya Kongo ko kuko ibisirikare vyagiye Kongo ifise umurabizi histoire nini ibisirikare vyagiye guhiga imigwi y'abagwanyiriyo sibanga birazwi amabanga nyakubahwa James Kabarebe general yajejwe muri Kongo yajejwe no mu Rwanda kiriya gihe ibisirikare bitari bike vyarahuriyeyo za Angola za Zimbabwe Burundi bwariyo naho butavyemera abanyarwanda bariyo
sigitangaza ko abo bantu bazinanye mugabo ubu CNDD-FDD ntukiri umugwi ugwana CNDD-FDD ni umugambwe uramutswe igihugu ni umugambwe uramutswe igihugu turafise ahantu henshi zaba za Uganda aho mu Rwanda yaba ibihugu byinshi byo muri Afrika turafise abantu benshi bari ku butegetsi bafashe umuheto ariko umaze gushaka ubutegetsi uba umutegetsi ugatwara igihugu nyene ariko rero uravye mugabo kindi ngiye ngaruke ko rero ntuze rumata ni washaka ega je sinzi Kongo muri iyi minsi we n'u Burundi ngira ni nkihasa kandi barabyanirako twebwe si ibintu tuja kuvuga bindi vyinshi inshuro nyinshi n'ubu president yabivuze n'umwaka weza yabishikije makamba ku munsi wahari imbonera kure yabavuze ati n'umunyabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuri yabigarutse ko ati turashimira imbonera kure zafashije dans la sécurisation des frontières ati uravyumva mu bisanzwe na Kongo uku gufata